indirimbo yiwawe Fernando hajyanye none indirimbo twaganiriye umwaka arabinye nuheze neza cyane nturahera ntiturahezanya nawo bado nundi mubi kandi ma felicitation nagomba ati ntacyo ndi muri batatu ba mbere mugabo mana urabizi nshaka akamera kuko mana je nuko sije nise mama nawe je sije kubabara bari imbere y'abana je wari nise nawe rero je sima vraiment bari imbere y'abana vraiment ngo mama nawe yatsinzwe ntiyabaye uwa mbere kweshabo ndazi ko hatabura bavuga ngo ni make cyangwa ngo wiki urumva kuba make nta kibazo Kazimana yarose na beba cyakina kubera bizi yuko yara baby shower cyangwa kugura amaranje nene nababwiye ati je basigiye no kuri buntu we kubwira ntagira ama baby shower muzongirira ariko umuntu ore basi muzo hamanzo cinigurira ibyo ntimwe kunda na baby shower ako nyine uvuze ako kantu ko gukurikiranwa simbizi yarigeze ko avuga neza abantu bose bagukurikirana barabakunzi bawe sivyo hari n'igihe ukurikiranwa na sentare n'ubutungane ukabukurikiranwa n'abantu biperereza bakora guperereza kugira ngo bazoze kukugira abagukurikirana bose sabakunzi bawe ariko je bankurikirana batabamenyeshe yes kubera ko baje biteguye ingene vuba monari yambaye none muri proclamation abana ntibaje ku ishuri bose hamari abasanga nyine batarimo ibintu biraza nabi kwiba je niko ndavyumva naravuze yuko bitangaje cyane kubona umuntu yahora atungwa urutoki namba baba bashaka guhana umuntu cyo kumuhanura bavuga ati warabonye naka zomera nka naka hama bakamutanga ko akarorero kabi uwo muntu naramubaye urumva hama hakagera igihe ibihe bihinduka uwo muntu nyene akaba wa wundi bavuga icoma nkamera nka naka sha yo urazinaka urumva ukumva ukaba umuntu wo kwipfuzwa ukaba umuntu wo kwigira ko ibintu byi ame best friend bakibuke. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri mwiri wica nkimwe na mutse no muri. My name is Frank the answer in African TV. Sonda gwikaze zose gatwika uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, mu Buganda, i Buraya, muri Amerika, muri Australia, mu Bwongereza, abari mu Busuwisi, abari mu bihugu by'Abarabu, bagemisi ndabaha ikaze. Yes, ni African TV ukiri mushasha kuri channel yacu, ndagusaba gira subscribe. No munota umwe gusa hama tukubaka umuryango munini. Yes, nkuko mubibona turi mu Cyarama, aho twaje kwande best influencer. Turi kwa gatandatu aho kumwijoro riheze aho mabona video yatandukanye best influencer muri commentaire kwanza mubanze umuha amashugwe yiwe please best influencer tuma amashugwe yiwe ni Fanny Lavin Mama Lao wawundi nyene musanze mukunda niwe yaraye best influencer muri ryahiganwa rya Irebe best influencer award 2024 so tujere kuganira inyuma yo guhabwa gashime mbega yumva gute mbega igihe yagenda yari yumva gute mbega muri we numuntu sinzi mu baravye ama video agitangura yari umuntu afise ubwoba cyane gose afise umucece yarafise umucece mwinshi mu bariko baraganira avuga ko vraiment yumva iyo tumanasohoka kandi yahaswe n'igise cyahatswe kuzira hajya muri kiya kibanza kubera ubwoba bwinshi mubizi umuntu iyo yubungenze haba ibintu byinshi bigiye bitandukanye yes muze rero amatuzoganira byinshi bigiye bitandukanye umpa amashugwe yiwe mbega yarabikwiriye amashugwe yiwe twisingaho onya waramutoye mbega wewe nimba utamutoye bisaba ujya kumufelicita basi mu bundi buryo sivyo none yes tugumane rero amaze kuraba byinshi bigiye bitandukanye asante sana gira subscribe dukone ari mu shaka gutunga akagira kumchana wangiye kumcheza none Mama Lao best influencer wanatuza na wengine wangu na miaka 10 wahe best influencer kama umwaka nuwa akanya na kiwawe cyane n'ubuzazoza ngoze gufungura abantu yes turamaze gufungura kwanza murakoze ariko best influencer nguyu hano amashugwe yiwe babiri jambo ripidonye hano turagarutse adabwiye ko ndabakombwa wibyo nivyo gufatiranya umuntu sinema ndabwiye ko ndabakunda kandi yuko ndabashimira byimva mutima ko nabara shigikiye bakantora
antuka vraiment nari ndabimerita urati ngo zimaze gusubirana zikubaka zigakundana kubera jewe Solution couple Fanny Lavine hari abanyandikira ngo barahindutse kubera jewe bye turagarutse akaniko kanya kanje batazi kure Best influencer. Sio maneno. Umwamikazi mwishamba giwe. Umwamikazi ari karakora. Ega umwamikazi ashobora kuba umwamikazi kuba ku mugabo wiwe ari umwami. Rero iyo ubaye umwamikazi kubera wowe nyene ubaye umwami nyene mugabe bagombaga umwamikazi lakini kaba kariyo samahani wonse itaje mbabari nukuri mwabarira sorry sana hari indirimbo yitwa akanya kanje ndima Fernando arayisohotse afite ngo indirimbo yiwawe Fernando hajyanye none indirimbo twaganiriye umwaka arabinye nuheze neza cyane nturahera ntiturahezenya nawo bado nundi mubikandi ma felicitation yantrita tuchendera ndi ma felicitation atari make imbere yuko umwaka uhera imbere yuko umwaka uhera na cyane kandi kanya kiwe iyi award ni award nziza cyane best influencer award 2024 uyumva gute kubararanye award niyumva nyene nkuko wari wose yari kuyumva ndaryohewe cyane ariko ikintu cya mbere kingoheye ni kubera ko abakunzi banje bagaragaje urukundo by'ukuri bakantora ntibyari byoroshe hama kandi nyine ndakyohewe ndafurahi sana urabuze nyine ushobora kubivuga bisemesha amakosa yes shaka dusubira inyuma kwanza gatonya kuri ujya munsi hari ku munsi wejo umunsi watanguye ari umunsi umeze gute kwanza kuri wewe kuva mu gatondo ucikangura ejo vendredi kuva mu mercredi sinaye bwafungure sinaye bwasinzire ngire nagumasha avuye nimvedi man kandi oya haro numwe ntabandi ko ndavyumvira ku mugabo apeti yaracitse itiro rirabura ibintu byose numva byabaye urudubi nyine ajya mwanya bakiyimpa nari nkigwaye oya okay shaka umunsi wejo ku gatanu ukigenda kiri kuritegura umutima wari uyumva gute ko deza ubutigo bwari bugeze ikintu cya mbere nari niyumva nabi kubera abantu mwagumye mwandika ngo nayirose narayironka kuri ndavuga ati birofa nka ayose sanga nk'ubu nari no kuyironka uraze abarundi bakaca bayikatisha ngo urumva ngo kugira ngo iki yavuge ngo bivye ntibavuge ngo bivye amatora ndabira bariko barankwegera urumva nari mbabaye sana mwavyandika nkumva ishavu nyene ariko Imana ishimwe abavyanditse avant ababinyipfurije mwabaye abavugishwa bo sarabaye rero ejo vraiment nari mbabaye nyene nimvira ukuntu mpava maramara timana nyine aho binkora maramara bamaze kwandika ngo narayitwaye bakaja bavuga ati nuko rero gishika mu kibanza abantu bose wakundibutse yuko jewe n'amafaranga amatike bamaye ngo nwere ko muri irebe ntaranwereyeko nta n'ifanta nanyowe kubera ubwo Ntabwo gutakaza umutwe hemwe ntumbwire yego kweri nta n'ifanta nanyowe amafaranga yahereye Yesu we turaza gusubira muri arena kugira ngo ujya karte bigikora antuka irebe ari kunganiza ihabi bitunganya kugira ngo base babagira kadine kawe vraiment ibaze breve kwera ubwo yes abantu babonye video yo kuri African TV yo muri kijye kibanza ntango babonye kufanira afise ubwo ubona ko vraiment dance umenga crade gidwa hago urumva gute dusubira urujya yaduze nambe tari yamanutse ingiri kibazo cy'umutima umanuka rero hageneye numva ko ari ababibonye mu nyuma mvuye kuri stage mwabonye ko naciye ngwara bice bituma ntaha direct abantu dukoranye ibiganiro ntanaciye no kunywa amazi ingena zitomira ntabyo namenye gusa Imana ishimwe umeze neza yes kuri ujya munsi ejo nyene wari kumwe n'umufasha wawe wabona ko yaragushigikiye certificate ya mbere wagiye kuyitora mugabo
baca barasubira kandi barahamagara umutware none umufasha bari umugore none naga nawe ari umufasha wawe oya aba ari umushinga ntahe monsieur kirikana amaze imisi ndacumva cyo tumanda nakidekonye ko mugabo nivyiza ariko ndasize ndakiye best influencer byagukosora ico ciza cyo best influencer influencer abantu ikirundi cy'iwacu best influencer tuko ta best influencer nakora kumenya kamwe mu gukora cyane kuko influencer abandi arabandi banije batari babizi babimenye nka jewe yes umutware wawe mwari muri kumwe muri ujya mwanya abona ko certificate mbere ugiye kuyitora waragiye kuyitora mugabo gakwe kandi basora barahamagara ni uhaguruka abari waje kuyitora bisigura iki muri kije kibanza umugabo wawe muri kumwe wari yumva gute ubwa mbere umva ubwa mbere mu buzima utora agashimwe kariko kose bikuweze mu mutware wawe ni ibyiteka cyane ni ibyiteka nawe numva ngohewe nyine ndi proud nyine ofete nawe numva nyine ko nkingiwe nka kuko umwana ari kumwe na papa wiwe aba yumva uko nyine ari sawa ibintu byose rero nawe numva ngohewe nawe mfite ubwoba yo kumubwira tekana nta na kimwe tekana none aho utanayitwaye cyangwa naho utoronka na kimwe urataha ugenda kibazo cyo dufitanye ariko rero man ni ukuri nta muntu n'umwe yanka kunanirwa ntabavuga ngo niwe wagira ubwoba ngo yari ngo yitware cyangwa iki iyo ugiye muri competition kanaka cyangwa gukora ikibazo kanaka uba wumva yuko ukeneye ujya mwanya wa mbere nyine sibyo twese dupfa kuwubura mugabo abantu kuba ushaka bijya nyine ubishaka ijya rero nari ndayishaka vraiment ndayishaka yenda yashaka umwanya wa mbere kuko imyaka 5 irenga maze ndi muri ibi bintu maze gufasha abantu benshi mu byiyumviro byabo maze gufasha abantu benshi mu madecision bagenda bafata ntivuga ngo genda bafasha kubera ko genda umwerando nanje hariho n'amadecision mfata atari iyo cyangwa n'amaherere ngwamwo ariko bo ugasanga kubera kuraba ibikorwa byanje cyangwa kumviriza amajambo mvuga cyangwa kibobira bakuye mu kintu kanaka birabahinduye ama message y'amatemwanyaje ni benshi igihe kimwe ngira nzoyagira ndapibiye yes ba kuri uye mwanya bagiyamagira batanu ba mbere baramagara wa gatanu n'uwa kane bose baravamwe hacasigara batatu baramagara wa gatatu ariwe Yusra aravamwe basigaye no ataravamo kwanza hakiri batatu urumva gute you have to be honest ko hari ahantu umuntu abahagarara akiyumva ati antu kandi nze ngera ngaha ndabona ko ahantu haraja buko uruyumva gute muri uye mwanya hasigaye batatu nagomba ati ntacyo ndi muri batatu ba mbere mugabo mana urabizi nshaka ko akambere kuko mana je nuko sije nise mama nawe je sije kubabara bari imbere y'abana je wari nise nawe rero je sima vraiment bari imbere y'abana vraiment ngo mama nawe yatsinzwe ni abaye wa mbere nyine nari numva umwanya umwe ngohewe ariko wundi mwanya mvuga ati kameme bagamagara wa kabiri Fanny Lavinte bonaraguye hasi oya hasi naguye hasi ko mukugwa hasi nyine wacitse intege sinacitse intege ahubwo nafukamye mpishimwe Imana nafukamye Imana avuga ati Imana ibi nuko ni ubikoze kuko ugiye kuraba abantu bose twari ko turahigana nta numwe yorosha ariwe yego vraiment abantu bose bakaze bose ibyo bakoze uretse no kuraba ibyo bakoze bigihagararo urabona ko ndi kagufi kandi mva ruguru shitse ngari ikintu arashambwiye nanamaje ati uyumva gute kuko amaranye yawe ngo mbenye ngo abantu mbengo bariko bariga ngo bimva gute bariko bariga ngo n'umuntu mugufi ngo bagufi ngura bahanzi wewe ngo muhigango umuze mu maduti abantu bagufi turabanyamugisha ya hasi mwebwe gusa twari bari dufimigisha yacu kandi nawe je sindi mugufi ivana n'umuntu tuba duhagararanye ariko mu bari muri competition bose rije naye mugufi kumena fikuri mugufi ako ndi kumena cha dudu ndi muremure uri muremure yes rero urumva wararaba ibikorwa bamaze gukora ukaraba ibihagararo byabo ukaraba ubusirimu bwabo ukavuga ati Seigneur Jésus c'est toi ni wewe mana wewe nyene ugasa nyene nahanga amaso ijuru nagyo ndyamara maji hagyo nco gituma naciye mfukama mvuga ati ntibashobora no kuvuga ngo bampe amafaranga cyangwa bampe intarashibira Imana kicubahiro ni cyayo bantu b'Imana awadi twayiraranye kiri twararanye kidasanzwe miliyoni 3 z'amafaranga y'amarundi
aya anya tuyakesha mwebwe ya tuyakesha abo Yeah. tuyakesha abo ndazi ko hatabura bavuga ngo ni make cyangwa ngo wiki urumva kuba make nta kibazo Kazimana yarose na beba cyakina kubera bizi yuko yara baby shower cyangwa kugura amaranje nene nababwiye ati je basigiye no kuri buntu we kubwira ntagira ama baby shower muzongirira ariko umuntu ore basi muzo hama nzocinigurira ibyo ntimwe kunda na baby shower kandi barabikoze rero ndabashimira bebe wanje abashimira kandi yambara neza n'abantu 3 miliyoni sindoboramwo ibintu byiwe nyene by'intango byiza kandi vraiment ya rero abo abantu bambwira ngo ndabacorere mwihangane sayi wanje nanje nayamaranje y'umwana ahubwo umuntu yumva kandi ashobora no kumukeza bashobora kumukeza banyongere mu Burundi n'igihumbi canke ibihumbi 10 by'iwawe uri mu diaspora na hari ubundi buryo ushobora aba diaspora wandi mukuza mwakubise ndabishika ndatureke kunyarutsa kuranyarutsa ya urumva icyo nicyo twako turakigura habwo shambo nyambo wazimuka n'agapoko mu diaspora burya ntitanguye kutsa amafaranga ari meza uraje kuza amafaranga umva yuraye uzi ko kuri botike n'agakaye kariyo butugafuta urupapuro bacha rutabura ibyo murabizi inshuti zacu umuntu atandikisha agapapuro kuri botike natubwira akandashimira Imana kubera kajya agapapuro karajyana kandi urabona nk'ubu uciye kwa botike ari gukopa n'inzira ugaca hari anya ugaranze ukubona ariko kwa botike muzima twiyangana n'ukuri afite ari igihe bigorana aha ndamubwiriye kandi adukurikirana botike wacu urakoze abari n'abandi nk'ubasoze uyu mwaka bariko baranka dufaranga kugira bashobore gutabura kandi abonye amafacture gosha batabure burya bukayibwo mu boti yumva twe dushimira Imana kwa umuntu nk'umunyamara vyi video aje kuriha ari n'uwundi afite ico kibazo none ariko ariyumva ati mbasha nsubire ku botike umaze kujya amadeni ku botike yo wimva ati nsubirayo gute umunsi urumva ukaca ufata bazi ugatuma uwundi umwana muto ibadashobora kwakira hama yene urumva ubuzima ukabandanya Imana ni nziza yes mubo mwari muri kumwe mu higanwa ndetse no mu nasunze bakurikirana imbuga zigiye zitandukanye barakrititse bavuga yuko Fanny Lavine atarabibereye wenduka wambie sorry washijena nana sijue Kiswahili mwite F kama Farias fighter F kama nini kama fire F kama fire kama fimbo atawachamba nyuma rikumenye vyanje kwarishe so F kama Freemason CF kama Fidel Castro kama sijawahi kutaira ati ntumbati kuri tadi ni F Fanny Lavine amane kwe muhigano forte combattante blessing woman blessed woman solution woman yes kuvuga ni byinshi umunsi munyihangane vraiment yes muri kiya kibanza bariko barabaza ati uwa mbere ninde uwa kabiri ninde bivuga uko benshi barabivuze kandi nibaza ko namwe mwabyumvise muri imbere barabaza bamwe baca baguma bakritika ati sifana kandi mubo mwari muri kumwe muhiganwa mbega mubo mwari kumwe muhiganwa byari bimeze gute imibano yanyu eske harimo guhuza kwanyu eske barize ivyavuyemo kubwanyu mu bari muhiganwa byagize gute muri muhiganwa umubano ntiyari mu bije kubera twari tumenyeranye je nabo kandi je ndabara n'ivyo wanje nabo bakarabana n'ivyo wabo gusa hari habaye akantu nyine kamende nk'akatabaryohera kujya kuntu abantu babipostinze ku Facebook bakandika ku stati hari abagiye bazana screenshot bazana muri groupe y'aba-influencer ngo kumbe caraheze ngo ikinga murabizi kandi kiri naco no urazi umugabo wanje yuko akunda gutebura cyagihe amatora ubwa mbere bayahagarika ari ukuntu yavuze ati mwese Fanny Lavine ntimushobora kumusubya abafana uwa mbere niwe yabwo mu avance medayijana rero barakagarukana ngo yarabizi yuko ngira antwa harimo ngira bari bacapuriye ariko sorry anti turazi ko hajya ahantu harimo abantu bateye ubwoba ahantu hari bajado baratera ubwoba Santana barandiri n'abandi bose nduva umuntu wese yari arimo
n'umuntu afise abantu biwe kandi bakurikirana ariko rero abo bantu babakurikirana ako nyine uvuze ako kantu ko gukurikiranwa simbizi yarigeze kukavuga neza si abantu bose bagukurikirana bari abakunzi bawe sivyo hari n'igihe uba ukurikiranwa na sentare n'ubutungane ukaba ukurikiranwa n'abantu biperereza bakora guperereza kugira ngo bazoze kukugira abagukurikirana bose s'abakunzi bawe ariko je bankurikirana harimo n'indyarya batajicu indyarya n'izidogo niko wibaza indyarya zinkurikirana nibo bake gusumba abakunzi banje nico gituma twafa ni family friends forever turi umuryango umuntu rero mu muryango ntihashobora kubura akantu nyine kaza kwidumbikamwo ariko nako birangira bibaye inkuru y'umubabaro amatangazo yo kuri rero ndashimira abankurikirana kubona nabone bari babisaba bakurikirana itandukaniro n'iryo cy'abankurikirana n'abakunzi n'umuryango nabo sindi ngira nabaryoherwa nyene no kuraba utuntu mu vyavugiwe muri kiye kibanze inyuma yo guhabwa agashimwe yo guhabwa award inyuma yo guhabwa miliyoni 3 wazibitseko Prezida canke urongoye diaspora kwisi kuko gwisi Samuel America Europe ndaje diaspora ndaje abavuze ati umunsi wiyumvise kuri ready uzotubwire ushaka kuza gutembera muri America no muri Europe yumvise gute fani nararyohewe cyane gose nyine kubera nanje byaye mu nteguro yuko iyi 2025 nene gukora amavoyage menshi kandi wowe warubiye iyi 2025 kuko nari nkeneye gukora amavoyage menshi enda numva arakivuze cyane avuga wa Imana kumbe uri kumwe nanje Imana urayishuye ni mu nzira nziza vyoroshemwo kubera ko umuntu kumva kuja muri Amerika kuja muri Europe ibintu bigoye ufite amaprocedure maremare gose ariko ucuvyemererwa n'umuntu kumbure afise ububasha bwo kuganira n'abantu babo hejuru amabikoro bikagenda mu mwanya mutonya bakibikubwira muri ujya mwanya yumva gute fani kubera ko ni ibintu bitangaje d'abord kumva yuko vya bintu watanguye abantu bavuma vya bintu fani yaririra kamarira menshi vya bintu fani abantu bashobora mwanyira kugeza no musi bakimuvuga bakimihakana bakigira gute ariko no musi kanje ngo haters kure mwaka unaisha tusubiri mwaka wengine sasa ndasiseme kuba umwaka usozerewe muri buno buryo kuba vyabiri ahera turacari ro 14 turacari ro 14 harabura indwi zibiri zirenga n'indwi zibiri zirenga baza ko atayindi mirako Imana izoba yankoreye ntaco dagaye ntaco kuvyo kugenda fani ntari bwaje buraya nta viza urigera uronka ngo ngabanya aho ni hafi mu Rwanda ho nta viza bigera uronka uziringene bigenda vyavure buyumva gute wibutse yamarira warira imbere ya kamera wibutse amarira bakuririshije fani wibutse amajambo mabi bakuvuze gushika n'umunsi amajambo atarahera mabi kuri Fanny Lavine kubera ko bizanye no gukina amareresi wa wundi rero cyadusubye inyuma wa mu vaccine fagi wo mu buzima buciriritse wo mu buzima bubi cyo wiyumva gute no musika buri mu babandi bakashigwa hejuru nje nimve uko Imana itabesha Imana nibesha kuko byinshi mu bigenda biramba ko Imana yari yabivuganye nanje biciye mu bakozi b'Imana batandukanye beca mbone ko Imana ntibeshe Imana naho woba uri hehe waraboze byaraboze Imana yashobora kubindura bikaba bizima bikaba bishaje rero mba numve Imana iri kirantera ubwo biri kinshira mu madeni menshi niba Imana nanjye nzogukorera gute cyangwa nzogushimira gute ko mbona utambeshe n'ibintu byose binkorera byoroshe kandi atajijimba nakoze ngire gute Imana nkoresha uko ushaka dusabe aba perezida wa diaspora kugira ngo nukuri bize binyaruke bize bizonyaruka cyane kugira ngo tubone wa munashigwa hejuru bizonyaruka cyane erega Imana yaramaze kuvuga habasigaye umwanya wabyo gusa yashinze bikaba rero nibaza ko hatazogera mu kwa kangahe nyine
ntaragenda hambere taragenda ega nzogenda ngaruka siyo kwenda ngo tina ngugire ngo tuwa ngo goya shacha wisanzura none nawe nawe tawisanzura ya ndisanzura nyene reka ndakavuge kandi imana izogakora hama camwe abapinga nabo bapinge mugabo bazomenye ko nari narabivuze ndi mu kugira mariage ntuzeya nuko mvugiye ndi mu kugira mariage urazi ko ibintu bya mariage kayivyo nari ndimo naragiye nari mu bintu byo kurondera visa nyine ibintu byo kujya hanze kandi bigeze kure bisa nk'ibyakunze gutyo bikumva bikunze Imana iravuga ati petite reste guma ngaha wewe ubanza kurongorwa kwanza ibindi nyene byo kuvuga ngo ugiye hone ngo kuba hanze ngo kuguma ico kintu ukunda uri umurundi kazi wo ngaha uzunguruka ntacu ko uvuge nyene iki niki ariko umugabo wawe kwanza ari ngaha guma ngaha ukore ewe Imana nyene abantu bemera uvugishwa baravyo Imana irankara ati nayo mafaranga umaze gukoresha yahebe naramwumvye amafaranga menshi ndayaheba nja mbona rero ata nubwo ziguheze Imana inzaniye umugabo Adamu wanje barashitse rero urumva bice birakomera gushika n'ubu rero kuba hari ibintu bimwe biko biraza ntabwo ari accident ahubwo ni iby'Imana yari yaravuze kandi ni byinshi bizogenda biba cyo bituma abahaters ntibobura ariko ndanabakunda kuko barankomeza yes Adamu wawe akimara kuza yazanye imigisha myinshi Fani yaciye ahinduka mfite Fani twabona cyagiye yarahindutse vraiment tubona yahindutse gute bon mu bantu bari basanzwe bamukurikirana Fani Lavine akiri Fani Lavine maroni nginameze mugabo Adamu akimara kuza Adamu no hasi urabonye ko nukuri ubuzima bwa Fani bwacu bufata intumbero indi zosubiraje ku murongo shimo yirahinduka akuzibije na vy'ababone uronka Silver Award Solution Cabo iraduga biteye uruge bidasanzwe muja mu gihugu cy'u Rwanda gukora amateka uno munsi kandi ikindi amateka kandi ari bungenze ari kubera Adamu bishimira Adamu wiwe ikindi naco aronse award ikindi naco aronse uburenganzira bwo kuja gutembera isi yose kubera Adamu asigwe ku buzima bwawe nzanye umugisha niko yitwa yazanye umugisha mu buzima bwawe yes ku munsi w'ejo nyene bariko baraproklama hari bamwe mu bari muhiganwa mugabo babaye disqualifié tuvuga nka Mona Warda urane kumwiza ko nabonye yavyidoze cyane uvuga ati no kubera iki badukuramo batatumenyesheje hari nabandi batandukanye batigeze bahamagara ba Amipro nabandi ubibaza ko ari kubera iki bega hari byo batakurikije koko jewe numvise ko batakurikije mu gutanga ibyasabwa hakiri kare nk'amadosiye amwe batayatanze ibyo numvise baca baravamo baca barakuramo batabamenyesheje yes kubera ko baje biteguye ingene vuba Mona yambaye none muri proclamation abana ntibaja ku ishuri bose hari abasanga nyine batarimo ibintu biraza nabi ukuri kwiba je niko ndavyumva proclamation n'abantu classe kandi barantretanye ivyo n'abantu classe baragenda ku ishuri none bakumenyesheje umva none iyo proclamation bari ibi washaka cengenda jenye ngo gucuge nawe nyine abandi bose ni kareka basa kwitorera hamwe n'abandi ndayitoye mu bire muri industry ndondi no musifana afise igiti gikomeye igiti apana ngo ni numero ya mbere igiti gikomeye mu gihe uri kumwe n'abaririmbyi uri kumwe n'abacafyi uri kumwe n'abafootballeur uno musi umukinyi wa cinema muri entertainment muri rusange uri muri batanu ba mbere beza muri byose uri umukenyezi uyumva gute umukenyezi buziki ikintu cya mbere nshima nkuko mwabonye iriya video nakoze ndashima cyane kubona umukenyezi kino gihe ashobora kugira ijambo mu bandi kandi ijambo rishobora guhindura byinshi kuko
kahise ku Burundi Yeah. nta numwe atabizi yuko umukobwa atajambo yari afise Ego. je kuri hari akajambo nakuze kambabaza ngo umukobwa ngo si umwana ngo nakarago kabaraye urumva rero twe twavuze turi n'abakobwa 8 abakobwa bonyene iwacu muga nkabona abavyeyi bacu ntacyo bibabwiye baradukunda badufata neza ariko ukaja hanze ukazumva nko hanze mu bandi bantu kumva ukavuga ngo umukana b'abakobwa gusa ngo umukobwa nta mwana umukobwa iki cyangwa ugasanga mama hariho nk'abantu bakamucumita nyine kwaje urumva kayi papa wataciwe umutwaye aho kantu kaca karambabaza sana kakuze kambabaza cyane ariko ubu ukacibona babakobwa nyine basuzugura nibo bariko baravamwo ihanga rikomeye rero banumva ari cyubahiro n'icimana tujo Imana ngo yabwe icubahiro kuri byose. Yes, uno musi bavyukanye award twose basozera umwaka wabaye umwaka mwiza ku buzima bwawe sana umwaka wa 2024 umwaka wa 2024 yari umwaka wo kuroranirwa umwaka wo kuroranirwa kandi sindi abagiye barakurikirana amaposte yanje kenshi kuva umwaka ugitangura naza ndagira hashtag ya y'umwaka wo kuroranirwa year of success. Muyu kandi oya mvuga uyu nyene wa 2024 wa 2024 naza ndagira uzatangira igihe cyose 2025 nayo igiye kuba year of what? Wait and see. Year of flight. Umwaka wo gutembera, umwaka wo kuguruka mu birere, umwaka wo kugenda mu mahanga, umwaka wo gukora amafilime adasanzwe. 2025-2024 mwarakoze amafilime menshi agiye atandukanye, filime Urugo yarakunzwe, prank menshi yarakunzwe n'ubuherutse abazi bese gukora amapenka gakubabaza. Arasha vraiment yifuze. Ibaze bera Janet ibaze babona. Yifuze kivre. Yes. En fait umwaka warakoze chaîne yawe yarari manse gose 2025 ugiye kuma kumeze gute mu bikorwa vya 3 fa mu bikorwa vya 3 fa muri rusange solution kapo hari benshi mu vyara hari abantu benshi mu baka ingozi wabo 3 fa ibikorwa vya 2025 bimeze gute ibikorwa vya 2025 kandi 2024 itarahera nuko urugo izorangira ku wa mbere kuri episode mu dogishako ryaje uno musinye n'uyu nyene kuri uyu wa mbere hazuja ko episode ya nyuma ya urugo rendi iheze nyene ndasaba n'imbabazi rendi iheze niko yishije ko kubera kumamvu zuko urazi ko dukorana na RTNB RTNB babanza gushirako natwe tugaca dushirako rero mu ndwi yahera hari ivyo bariko baragira bitakuze ko bashirako urugo by'igihugu hamaje turarindira kugira babanze bashireko iyo episode mwindwi heze natwe duce dushirako rero episode ya nyuma ni kuri uwa mbere ariko nkuko mubizi twafa ntidusinzira naho bokinda bakagira gute bakinda bagaramye bicaye twafizo batsinda ikivugo cyacu ni breaking boundaries ikivugo cya twafa bisigura kumenagura imbibe none ubu hageze aho tuzimanagura tukwira no mu aeroport ni no mu ndege imbibe sizo gusa za aeroport imbibe zose zishobora kukubuza gukora ikintu kanaka nazo kuri zimenagura iganazo nyine imitego yose tuna nani nico gituma rero tutazohagarika ngo urugo yaheze ngo rure muca muja mwirungu oya kwa mbere ukurikira muzoca muronka my husband ndabatuye police investigation iyo filime ya mbere mu Burundi izotwara kuva muri 2024 gushika muri 2025 ni filime ya mbere byoshe izotwara ubushimwe bwose butandukanye my husband yakiniye mu bihugu bibiri ego kuva kwa mbere izoci cyako gusa ntabwo izoba ndende cyane ntabwo ndende cyane urugo izohera kwa mbere wundi my husband ikitangura gucako na my episode narayiciyemwo utu episode dukeya kandi n'inyuma yaho hariho iyindi nayo nyine ikoze muzoca rero dutangurana n'umwaka wa 2025 no kuvuga ko kuri Vanilla Vino official muri twafa ntavyo kuruhuka mwabonye ko igituma yuko nanitanze nkakina ndumusazi mfise ndemerewe harya naraheza gukora nkaca nja kuryama numva mpfuye
rero mubandanye munshigikira kuko nanjye nitanga kubera mwebwe rero ntituzobanyoteze my husband iraje isozera umwaka hama iyo yindi ciza itangura umwaka nta gahembe abataragira subscribe mugire subscribe dukwize 1M go vraiment vuba cyane yes kadusuzire hano on ni abantu benshi no muri commentaire banditse yuko wafashije solution kapo yabafashije uko abantu benshi bakrititse nabonye bari mu entertainment kandi basanzwe bakurikiranwa bavuga yuko Fanny Lavine atarabikwiriye ahubwo nimba ari we ni umufeka kugeza nejo bari bamye bayivugana babagiye batandukanye banerina n'abandi bose ivyo byo gukanga yes nivyo ngomba ngaruke kurera abantu bose bariko barabivuga ariko kandi ngombega ni biki mwemfi wanshije ni giki influence ariko muri commentaire nyene bamwe babivuze ati je vraiment yarafashije ibi nibi turike baraduhanura ibi nibi no musi ngo zacu zibanye neza hari na nyinshi ufise zingene abantu benshi bafashijwe kubera solution cup uretse n'ibyo gufasha ingo z'abantu cyangwa abajene cyangwa iki nyine mu myumvire no guhindura ingeso kanaka namamaje ibintu byinshi musijifanyishe ntibigirishe vraiment musijifanyishe mwigirishe mnabijua mwenyewe murabizi vraiment naramamaje ibintu byinshi birakundwa biramenyekana batari babizi abo bantu nabo kandi antuka erega kuba umu influencer tukuvuga uko ubuzi kuvuga bra 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 uvuga do n'importe quoi ahubwo ubu basi naho wabwi ijambo rimwe cyo ukandika ijambo rimwe ariko riza gufasha abantu kumve apana yende uko ngunguru yes mudusoze nigano cyacu rero ijambo rimwe kubagutoye ku bantu bose bagushigiye kubashye yarinze kubagutoye batakuzi Fanny hari abamama bagutoye batakuzi abava bagutoye batakuzi abana bagutoye batakuzi batazo mu Fanny Lavine usuno munsi bakaba baragushigikiye uno munsi kaba ofisi ya award ngaha muhira ijambo rimwe ku bakunzi batwafa ijambo rimwe ku bakunzi ba cinema ndundi n'abakunzi ba entertainment muri rusange bose banshigikiye no kuri sinoronka ikintu sinumva amajambo nokoresha uretse kuvuga merci kandi ariko reka mbanze nshimire Imana yo yashoboye kumpa ijambo aho ntari nkuri ijambo ijambo ejo navuze ni kubera ko nyene abantu bari bamaze kujagarara ngira bitumvikanye naravuze yuko bitangaje cyane kubona umuntu yahora atungwa urutoki namba baba bashaka guhana umuntu cyangwa kumuhanura bavuga ati urabonye naka domera nka naka hama bakamutanga ko akarorero kabi uwo muntu naramubaye urumva hama hakagera igihe ibihe bihinduka uwo muntu nyene akaba wa wundi bavuga icoma nkamera nka naka sha yo urazinaka urumva ukumva ukaba umuntu wo kwipfuzwa ukaba umuntu wo kwigira ko ibintu byinshi ame best influencer bakibuke kuba best influencer no kuba bafite ibintu byinshi bakwigirako ukaba ugahinduka wa muntu bigira ko ibintu byinshi no mu gihe utanavuze kuko hari igihe hari abantu warabanje koza bagashaka ko mvuga ako silence yanje kigisha abantu bakayandika ati wakoze kubona utamwishuye wanyigishije ibintu byinshi urumva kandi usanga uwo muntu nyene yabaye batunga urutoki ngo udomera n'akarorero iki n'iki ugasanga ni wa muntu asigaye yigisha abantu atanavuze urumva uko Imana niyo ibikora Imana niyo ibikora ndayishimiye cyane kuko niyo yashoboye kunshira muri ico kibanza sinari ndabikwiriye kandi je kera brave sinari n'umuntu avuga cyane nari narumiwe nari narumiwe ari guba mu bintu ukumva nyene amajambo agashira ivuga ukumva ntiwovuga ukumva nta jambo ufise mu bantu ukumva nyene uri umuntu w'ikimaramare ariko ubu ndavuge ko ndazi ko mvuga bamwe bagatitara ariko ndazi ko hariho benshi badatira kuko nawe uvuga ibintu byo gusa nyine ketse n'Imana ari kubwira ibintu ukavuga ati yamana nawe rero Imana n'Imana ariko arigenda kuri Imana ikubwira ikintu ukavuga ati Imana nawe urumva rero jewe sije no camvuga ibintu bitunganye gusa ivyo oyenda bishimira Imana yashize muri nzira zo kuba icetega isomeka kuko ndibuka ko kera hari igihe ubura amajambo ubwira Imana yuko yasenga kaco ndi mu bantu bandikiye Imana makete menshi
nkandikira Imana nkabwira ati Imana ndagusabye uzompebase kuba icete gisomeka namba nzopfira muri ubu bugaragwa basi hagira bazokwigira muri ibi bintu babone uko nabo bategerezwa kuba abantu beza ntibazoshikirwe n'ibi urumva rero ahantu twubundi icete gisomeka umuntu ashobora kunda bakiga byinshi niko ndavuga Imana ishimwe cyane kandi ndashimiye na CEO wa Irebe Company yagize iki ciyumviro kuko kubisanzwe aba influencer hano iwacu ntibirasirimuka cyane cyane biragira gutahura cyane yaho abantu babifata nyine nkuko ari ikintu cy'ikimazi ariko umu influencer arashobora gukiza igihugu cyangwa akagitukisha akagira ishusho nziza cyangwa akagira ishusho mbi rero ndamushimira ko nawe yarabyumviriye kandi nanjye bakangirira ubuntu nkahamagarwa mu baja muri competition yego Imana mumugisha ako kari sinaka gushimira amamedia yaransapotinze African TV munabijua sana we watch yego nabashukuru na video no barazi umuntu akoze iyo video nagombe ndamuvuze vraiment ni woga yatabutse iriya video ni Nuru twari turushe cyane turushe biki lakini Nuru akanibembeza fanya hivi sawa Nuru lakini nachoka unachoka lakini tunataka kuna nini ya Imana bawumugisha yankatishimira rero abafana banje sabafana je ndabita abafana abakunzi banje n'ukuri barigora bakanora bakabwira n'abandi bantu babo bantore ukabona bashushe muri groupe umva hamwe naye mbura n'ivyo mvuga hawo n'abakire n'andi ma groupe jewe ntanazi nkaza numva ngo hari groupe yawe turiko turagutora bimeze uko nkabona ama message y'abagenzi baba barungike ngo je mugenzi wawe ndamutoye nawo ntamuzi urumva n'ukuri Imana ibaho umugisha nkashimira ndamuvuga ucamumwibwira yego vraiment mu majambo menshi mon général d'état-major aho kantu ni kabiri avya bintu babikira none kwe none mwibwe none vyo état-major none apana aho kantu amwe bikambi yose kwe Adamu nyene Adamu noraski ewa kandi yose none sintare mwishamba giwe nare mwishamba giwe ndamushimira cyane ari abantu gatabinezerere mutacica abantu mutabinezerere kwa abimenya rubaya muzopfa nabi kirazira gushakura umunyamugisha ndamushimira cyane icyambere ni kubera ko n'umupapa adasanzwe n'umugabo adasanzwe abapapa benshi cyangwa abakobwa benshi b'abanyempano iyo bagiye kurongorwa impano zabo zirapfa barasubira inyuma impano zabo zigapfa cyangwa ugasanga nyine sinzi ariko wowe ni wa muntu amfata ukuboko akankomeza no mu gihe biba bikomeye nkashobora rero urumva uko ni umuntu adasanzwe vraiment Imana imwagure cyane 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 rwose ariko n'abana banje ndabashimira kuko nyine ntibyoroshye kugira mama w'umusitari badavuga ko utuntu n'utundi ariko nyine bakabinezererwa bakavuga mama ko haje abantu bose muri rusange mwese umuryango wanje wiki yes ikindi kintu nanjye ntosoza ntavuze ni abateguye irya evenement abona ko ari yes ni ukuvuga bayiteguye neza ibintu byari biteguwe neza aho kwicara biva ko ni evenement atakajagari yari irimo vraiment abayiteguye abari hejuru muri vyo mubahwe kabisa ico kintu cyo gushimika kubona evenement gishogenda neza ijana kwijana muri burya buryo stage nziza abantu bicara kubakira kubajera aho abantu baza kwifotoreza saluto kuri mwebwe Greta Kwizera ego shama Irebe Company muri rusange mubahwe kabisa ego vraiment ndagushimire cyane nanje rero Karimikashi turashoboka basaba none bugira ngo Karimikashi kanje ni 69 645 308 agiriye kuwe uwimana vaccine nsugira ko umushafu yego vraiment ntabyo gutera asante sana nashukuru sana Mungu awabariki yes matazosubira mu bindi bikorwa bigire kuza rero bidasanzwe my husband mwe murayizi abatagira subscribe munyaruke my husband nkuko nababwiye ni kwa mbere wundi urugo izohera kuri wa mbere
Yeah. hama inyuma ya my husband umwaka ugitangura iyindi nshasha Irenze. irenze Yeah. hama uwifuza ko ndamubwira uwifuza ko ndamubwirira hama rero abazoza kunyibarutsa rero muri yandikisha Mukama wa gusa mwakoze kumubwirira baby shower yareko kandi turashakire n'ibindi rega nako bebe avutse mu bihe vyiza agera avuke mu bihe vyiza bamuhaye ikaze azobonera ko abavyeyi biwe bari bafise abantu guvre bari bafise abantu rero yose mumushigikire kugira ngo bazoze mu bihe vyiza nimba ari umuntu cyangwa mvuga ntavyo tuzi mugabo dukeneye kuzomubona kugira ngo azobe ari umwana akomeye cyane kuko avutse mu bihe azakomeye gose avuye ku mugabo akomeye nka no hasi. Yes, asante sana mugire mwese madukurikiranye adabasabwira subscribe kuri African TV inambwire subscribe kuri Fanny Lavin kuri Solution Cup hari ibikorwa vyinshi hari inyigisho nyinshi kuri Solution Cup uzohakura kugira ngo ushobore kwiga ingo nyinshi amakouple menshi abahebwe n'abagize kuko aba bantu babiri nabo bahuye n'amadeception menshi n'abana umva bose byinshi byo kubaganiriza. Yes, asante sana Pierre. Aya. Yes, merci beaucoup. ahubwo niba bari gutangura kunyidonje ngende ntavyunguka ko banyiturabaza mutama ntavyunguka bose barara c'est sûr.